buryo mfise imyaka 10 niho nakora porte-monnaie ya mbere ikozwe muri kwire. Rero icimbiro nticaciye kivukiraho nyene, ariko mpejeje kaminuza nari mfise isakoshi ya simili kwire nakoresha mu dukorwa twanje. Hama iyo sakoshi ihera n'ingoga, bica bituma mvuga ati none kweze n'ingoga sinokwikorera iyiwanje ikomeye. Niho nagenda muri ville hamwe hahora isoko kera, ndagura urusakoshi rw'abadamu rwaheze, ndarukatagura ndarukoramwo agasakoshi ka kwire. Abantu baragakunda. Ico kintu c'uko abantu bagakunze, bamwe bagashaka no kukangurira, caratumye ngira icimbiro c'uko kumbure no bigira umwuga. Hariho amakwire yava muri Kongo twatumako tukayahinguramwo amasakoshi y'abagabo, niyo twatanguye gukora. Hama isakoshi z'abakenyezi natanguye kuzikora mu mwaka wa 2016. Mugabo ho nazikora muri simili kwire. Ibikoresho biri ubwoko bwinshi byo gukora amasakoshi. Hariho ibintu by'ivyuma, twuma umenga ni duto duto, mugabo ino ntituboneka. Nukuvuga ko urinda kugituma Iburaya canke mu Bushinwa. Ico ni ikintu kigoye muri ivyo. Ikindi naco ni hariho inyuzi, izo nyuzi mubona nk'izi nyuzi ino ntazihari, urinda kuzitumako. Ikintu turonka ngaha turafise ishirahamwe ryitwa Afritan amakwire, kandi amakwire y'ubwoko butandukanye turayaronka. Ikibazo kihari nuko abantu cane cane abakiri bato ntibatahura icari co kwire. Nibaza ko ari kubera Ubushinwa bwagumye butuzanira ibintu amasimili kwire menshi. Abantu no kwisoko ngaha mu Burundi nta hantu usanga isakoshi ya kwire wogurira mu isoko canke mu mangazini. Rero ntibatahura udasa buri hagati ya kwire n'ayandi mamatiere bakoresha amasakoshi. Bigaca bituma batabona agaciro kiyongereye k'isakoshi ya kwire. Muisanzwe simili kwire ni kwire ri synthetique. No, si kwire ikome ni ikintu gishobora gutabuka canke kigashishuka. Mugabo kwire ni urushato rw'inka canke urushato rw'impene canke rw'intama canke rw'igikoko icari co cose. Rero kwire ni matiere ikomeye cane, ishobora kumara imyaka 10 canke 20 bivanye n'ukuntu yakozwe. Rero biratandukanye cane ku bukomezi. Isakoshi ya kwire uravye ukuntu kwire izimvye, ntishobora kuja munsi y'ibihumbi 200. Kabara agasakoshi gatoya. Mugabo yisumbuye yashobora kugura 300 canke 400 bivanye n'ukuntu imeze n'ivyo umukiriya ashaka. Turi ku mbuga ngurukana bumenyi nk'akarorero kuri Instagram, kuri TikTok no kuri Facebook. Hariho abantu kubera turapibiriyako, turashirako ibintu ibyo twakoze tukabivuga, abantu barashobora kubibona ngaho. Ikindi naco turafise hari imangazini y'aba artiste bo mu Burundi mu Kigobe yitwa Coricab. Aha murabona ko hari bikeyi, ariko isakoshi nyinshi niyo twazishize kubera dushaka ko amasakoshi yacu amenyekana ko ari igikorwa ca art kivuye mu mwuga. Iyi societe ahubwo yitwa Ikindi Leather. Ni kuvuga ikindi hama na leather ariyo kwire. Bon, abashora mitahe buye turiko turatangura kumenyekanisha igikorwa kimenyekane. Ndibaza nko mu mezi canke mu mwaka, ndibaza ko tuzosubira kwiyumvira ico kintu tumaze kubona ibintu bitumbereye neza. Abashora mitahe barashobora kujamo kubera ni ibintu bizimvye, bisaba umutahe munini n'abakozi benshi, kuko dukoresha uburyo bugezweho, mugabo uburyo bugoye nko gushonesha iminwe. Ni ibintu bisaba umutahe munini. Rero bon, ico ciyumviro ntituragishikako, mugabo turibaza ko tuzogishikako. Mu isanzwe iwacu aha mu Burundi hari abahinga. Uburyo twebwe dukoresha n'ibikoresho dukoresha bisa n'ivyo abo hanze bakoresha. Rero ugiye ukagura isakoshi nk'iyi
usanga uyibuze nk'amayero 140 hanze nko mu Faransa canke ahandi, mugabo ugasanga karite ni nka yayindi nyene. Rero abantu barakwiye kumenya ko by'ukuri ngaha dushobora gukora ibintu vyiza biramba bishobora kugereranywa na biriya bigugwa hanze. Hama rero iyo abantu bavuze ibintu vy'ini wacu biraduteza imbere kandi bikatumenyekanisha. Twifuza ko ikindi reda iba ribi intuzeye societe ya reference ngaha mu Burundi mu vyerekeye gukora amasakoshi n'ibindi bintu bijana, hari utu porte monnaie, amasentire, bijya bintu byose bijanye na maroquinerie. Turifuza ko by'ukuri iba societe de reference, kandi turavye umwete dufise n'ubumenyi dufise turibaza ko tutobishikako atakibazo.